Kuri uno wa kane umushikiranganje w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana yaramutumire mu nama nshingamateka aho yaragiye gusigura abashingamateka integuro y'itegeko ritegekanya uturusho duhabwa umukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiranganje wa mbere n'abandi bagize leta. Ni mu ntumbero yo kwisunga ibwizwa shingiro rishasha kuko ngo hari ibibanza bishasha ritegekanya bitahora mu ibwizwa shingiro ryahahora. Ivyo navyo ni nk'ikibanza c'icegera c'umukuru w'igihugu n'ikibanza c'umushikiranganje wa mbere. Ahaniniya rero twovuga yuko kwabaye gushira mu ngiro ivy'ibwirizwa shingiro rivuga mu kugira ngo itegeko riheze rivuge ibihuye n'ivy'ibwirizwa shingiro rivuga. Mu bibazo vyagiye birabazwa hari umushinga amateka ashatse kumenya nimba ingingo ya 32 itegekanya ko uwahoze muri leta agumana igitabo ciwe c'inzira ubuzima bwiwe bwose ariko akacakwa iyo yigenjeje nabi, bati none ninda jejwe kumenya ko yigenjeje nabi. Aha umushikiranganje Aimé Laurentine Kanyana agira ati: izi passeport diplomatique umuntu ayifise abayerekana abari umuntu vyerekana ko ahari hose ari nk'umudiplomate kumva ko ari diplomatique ariko araserukira igihugu, nayo tubakira umushikiranganje ahari hose afise iyo passeport babubonamwo ico gihugu yaje avamwo cayimuhaye. Hari umuntu ashobora kugenda ariko akoresha iyo passeport ugasanga muraza barundi bihuhemu barabaho mwarababonye bagenda bagashika hanze y'igihugu bagatanga kuvuga ivyo bishakiye, ugasanga ate kuvuga imvugo zijyanisha zo gutuka abarongozi b'igihugu. Iyo ni comportement incivique. Imbere nuko umucamanza aza kuraba yuko hoba harimo impana ibijanye n'amategeko mpanavyaha, ivyo ni ibintu biba vyumvikana bituma ingingo yo kumwaka iyo passport ishobora gufatwa naho umucamanza ataco barabivugako. Hari n'uwundi yabajije ati mbega ko ingingo ya 36, 38, 40 na 42 zibuza umukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiranganje wa mbere n'abandi bagize leta gufatikanya ayo mabanga n'andi mabanga yabo bwite, bati none muzomenya gute kwabo bantu bariko barakora yandi mabanga yabo bwite. Aimé Laurentine Kanyana yishuye ati: iyo umuntu ariko arakora ibikorwa vy'urudandazwa uko amategeko abivuga, abadandazwa ugomba kwitwa umudandaza mu gihugu urabimenyekanisha, uba wanditswe muri registre de commerce. Iyo utanditse muri registre de commerce ukadandaza ni vya bindi vya fraude bishitse bagasanga umushikiranganje ariko aradandaza ari muri registre de commerce, ahaba yarenze rya tegeko adandaje na hatarimo muri registre naho nyene abayakoze amakosa ko ariko yadandaza bidakurikije amategeko. Ibi rero ntibigoye kumenyekana ko umuntu afise akazi, ko afise akandi kazi ko ku ruhande kamuhemba, kuko uko ibihugu vyose bisanga bitunganijwe umuntu wese akora akazi aramenyekanisha ako kazi. Haraba bimwe vya declaration teza gukora ko uriko urakora consultance canke ibindi. Iyo nteguro y'itegeko ikaba yemejwe 100% n'abashinga amateka 84 bari bitavye n'abandi 16 bari batumye.